ntarabona umudada nyene nkumva ko ndamukunze nkumva ndabuze rezo naho okay numva rero ko bizwa kumubwira ijambo ndi ku mutima ndamubwira byarantwaye umwanya utari muto mugabo Yesu arabimfashamo biragenda neza. Turabaramukije amahoro y'Imana, turaramukije cyane aho muri hose. Ni mu kiganiro cy'ugwaruka gica kuri Imamba TV. Ni Papa Teddy muri kumwe, hanyuma uno munsi turafise umutumire aza kwidondora. Turagoye kaze. Ego murakoze cyane. Na jewe ndi orthoprothesiste Ngoga Patrick. Sanzwe ndi umuganga avura abagendana ubumuga. Arakoze gose avuze ko asanzwe ari umuganga avura abagendana ubumuga. Mu kibano turimo n'abantu bagendana ubumuga bafite ingwara zikomakomeye, bafise ibintu by'abashikiye ashaka ari abafakazi cyangwa abantu bagwaye ingwara zitandukanye zituma umenga mu kibano ntaco bazovamo na nico barimo. Ego muri abo nawe wari umwe muri abo ugendana ubumuga. Ego wiyumva gute muno mwanya? Muno mwanya Yesu yangiriye neza. Natwe hambere ko niko twiyumvira ko ntaco tuzovamo. Mugabo Yesu aradusanga ku marigara aho hepfo mu Ngagara. Twisanga twakijijwe, twakiri umwami Yesu. Kuva ico gihe ubuzima bwagiye buhinduka, ibyo umuntu yiyumvira ko atazoshika ko twabona ari ndoto, mugabo duca tubyisangamo. Yesu yaratugiriye neza, twarabishitsemo. Murakoze gose. Duhere ku ntango, wamenye byari kufisa ubumuga? Kuva mfise imyaka 7 narashuhiwe kurya umwana agwara muhira bakamutwara kwa muganga, hama barantera rushinge baca bakomeretsa nere sciatique, ntangura kumugara, baca barantwara mu kigo 5 zito harya muri industriel, ntangura kugororwa mu bandi bana kuvuga nakuranye ubumuga, mfise ubumuga. Mu kibano mu rungano rwawe kwishure wiyumva gute abandi bana batambuka neza ariko wewe ugendana ubumuga? Haraho nagera nkumva ko umengo ndikengera, mugabo nagira ubuntu, famille yiwanje yaragerageza kumba hafi. Ntibigeze banyugarana ngo bareke kunshira mu bandi bana. Ko hariho nka kazi shika nk'ubu ugasanga ubajije umuvyeyi ati mbe mwamufise abana bangahe? Ati mfise 4 n'uyundi agendana ubumuga. Cumenga urya wundi agendana ubumuga wewe si umwana nk'abandi. Mugabo je nagira ubuntu ko barabitahura, baragerageje kumvuza hashoboka hose. Ivyo ndabishimira Imana. Hama nabandanije mu ishure ndabitora, sinananirwa kubera mugaye, nari nk'abandi bana bose. Hama bandanya niga, ndagira ubuntu ndahereza amashuri, kandi nasaba ko nziga ibijanye no gufasha abagenzi banje bagendana ubumuga. Nawe bihuriye umaze gushimira umuryango wawe wagize uruhara kugira ngo nibagukumire mu bandi bana. Ego hanyuma ko abandi bavyeyi babonye umwana we abaye ikimuga canke avye umwana w'ikimuga, uvumenga Imana yabahemukiye, bakumenga baracitse intege, bakumenga nyene barahomvye ko baronse ikintu atakizo bamarira. Ariko no munsi ndashimye abavyeyi ba Ngoga, nize ko no munsi bakuravye bararyoherwa cyane. Naho bihuriye kugira ugendana ubumuga no mu mutwe. Umutwe warize, kandi warize amashuri yisumbuye heza, warize na kaminuza, kandi ugendana ubumuga. Kandi ndavye ukuboko kwawe tubona yuko wambaye impeta. Ego bivuga yuko ubatse cyane. Yesu yangiriye neza, yampaye umudamu mwiza. Tumaze kuronka abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Amen. Amen. Turi mu kiganiro cy'ugwaruka nkuko mubimenyereye, ni tukubona Ngoga Patrick. Patrick, wogendana ubumuga byakujemo ryari kugira ngo wumve ko hageze kuresha? Je harageze, twarabajene, urazi abajene bo mu gisagara ngene tuba tubayeho, uba wumva nukuronka bwa buryo
uronka ku munsi ubeho ku munsi ikirori urabizi ko twaragikunda mugabo haragera igihe numva ko nogabanya ikirori numva ko natangura kwiziganiza kugira na jewe ejo hazaza nzo rondere nuko natanguye je nari mfite inzu yo muhira nabamo ca ndavamo ndiye karta ndaja kukotesha kugira na jewe mbashe kumanza kwipima kuzotunga urugo manza kurondera umukozi muhira ukamenya kumuhema kumusigira ivyari butegure aho buri kuriga ko ni washika no mu rugo uzorushobora hama niko byagenze nca ndabishobora hama nca ndasimbira muri bagenzi banje twara tugenda nurumva abo aho nari maze gukizwa narabona umudada nyene nkumva ko ndamukunze nkumva ndabuze rezo naho numva rero ko kwizwa kumubwira ijambo ndi ku mutima ndamubwira byarantwaye umwanya utari muto mugabo Yesu arabimfashamo biragenda neza. Patrick, uvuze ibintu bikomeye cyane nyoza ko kugwaruka ko dukurikirana ko ikiganiro cyabagenewe muri ko murafasha cyane n'ibintu Patrick ariko aravuga n'abavyeyi bafise gwaruka bakumva ingene kwegumiza abana babo mu kubafasha iyo bageze mu bigero. Ubuzi bikomeye cyane cyane no barakira gakiza cyo ikintu bikomeye cyane ubuzima butangura kubaho twakira umwami Yesu. Icyaka bavuze ko baravuye muri wanyu kugira ngo uranza n'umukozi kugira ngo umvuge neza ushaka gutunga n'umuryango. Ico abazine ko randaba sinzi ko cyo kwarumva nawe bibakunde je nawe bagira inama ko kuguma muhira warakwije imyaka urashobora kwiyekata gatoya ukaja nawe kukota inzu ukabona ingene mutama bitoroshe nawe ugatangura kumva umukozi ariko arakubwira siga amahera y'amakara bosi hari ivyaheze muri stoke bose uri tano mukate bose ukamantangura kare kubera ibyo twarimo kijya gihe mu busiribateri uno munsi nivyo turimo muhira ubwizwa kumanza gutunga urugo ukavyumva ko ibyo urimo byose ko bica biguhebesha no kumenya ko uzoja mu kabare muhira bitameze neza ifo kumanza kumenya ko muhira bimeze neza hama ukabona kuja mu kabare. Bivuga yuko rero Ngoga Patrick yarakwiye kibona wenyene acarondera Imana imondera umufasha bikwiranye yavuze yuko yarataye rezo bivuga ko kugendana ubumuga no kudatarezo no kugira rezo ntabihuriye kugendana ubumuga ubukomeye ingingo zose ubukomeye gose ego cyane hanyuma yaciye aronka umukunzi wiwe uwo yagiye kubaza ijambo umundi munsi nzomugutumirira nawe aze agushingira intahe ngene vyagenze mugabo Yesu arabibayemo biragenda neza. Ubu dufise abana 3 twaragiriye ubuntu 3 Imana yagize neza kubona haje umuntu amugaye akaza kumuraba kumbe baza uyu muntu arakomeye uyu muntu ndaburakomeye mu mubiri cyangwa akomeye mu mubiri mu bintu badakomeye arubahutse ako Imana yibayemo muri urwo rugendo rwanyu rw'urukundo. Patrick warukijije mwavitwayemo gute nk'abakristo? Twaragerageza nk'abana basenga tukagerageza kungurana ibitekerezo hari igihe wumva nyene umubiri ugoye kumva ko hari umuntu ari ku ruhande rw'iwawe mugabo ugaca wigumya kubera uburindiriye wa munsi w'isezerano ugaca wigumya nyene ukuma wumva yatariki uzorota irageze. Kuba umukristo kuba uri umuririmbyi uri umusenzi nibikubuza kubishaka nibikubuza kutarezo nibikubuza ko uwo mukundanye umva umushatsi ariko ukaca wihangana kweshika igihe wa munsi uzoshika pastor akabahezagira abavyeyi bakabahezagira mukabicamo muhezagiwe. Arakoze gose sinza kubandanya nshike ngaho nyene ngaruke ku kintu ciciyumve wari ufise bona ko cyukuzokora ino fondation gufasha abagendana ubumuga cyatanguye ryari cyumviro
bakigendanye ryari imyaka ingahe kugeza igihe utaye kubona kigiye ku mugaragaro no munsi. Je cyimviro cyatanguye ngitangura akazi naye nahejeje ishure hama ndatangura ndakorera mu yandi mashira hamwe. Igihe nakorera mu yandi shira hamwe haraza kwivuza umuntu agendana ubumuga ndavyibuka yaravuye mu cibito cya Rugomba hano hitwa Buganda. Hama ashitse baramusaba amahera nta mahera yari afise baca baramusubiza inyuma agende kurondera ico bita attestation d'indigence igipapuro ca ntaho nikora. Chanda ndiyumvira muri jewe ujya muntu arasubiye mu cibitoki kurondera igipapuro arashobora gushika ntaronke mustantero ubwo nyene kandi arababaye gose biraboneka. Hama jencha ndaca ku ruhande ndahaguruka aho narindi ndagenda ndamuhezagiza amahera nari mfise canambwira ingo wishure hama wewe uce wigira bagukorera ibyo wari ukeneye wigira. Niyumvira gute hatariho nk'abantu nka twebwe dutahura abagenzi bacu bagendana ubumuga kugira natwe Imana ituronse uburyo tubashe gufasha abandi. Ntangura rero ndabisaba Imana kugira na jewe niyumvira ikintu cyo mfasha kugira nzobashe gufasha ndabirekuriwe atari kuvuga ngo ndakorera abandi. Nuko nabitanguye ndafata initiative ndavuga ati aha rero mbitwa ko uzagira fondation nayigendanye yagenze muri jewe yari muri jewe 4 ko aho hari muri 2012 fondation ndayitangura 2016 yagendanye fondation imyaka 4 muri we aho iyo myaka 4 no ko nayumvira mugabo muri jewe avant nkiri no kwishura nabo twiganye harimo ababishingira intahe narababwira ko je nzikorera centre yiwanje kugira mbashe gufasha abagenzi banje bagendana ubumuga ko nari nzi kubura bekinge ne bibabaza nkamenya kubura chaise roulante ne bibabaza nkamenya kubura prothèse wayihorana ikononekara yononekaye kugira uronke yindi biragorana. Nkasha niyumvira ati je umunsi nabironse nzofasha vraiment nta muntu prothèse zononekarira ngo abure prothèse je nzobikora. None Yesu yarangiriye neza yarabimpaye yarampaye atelier nayo ndabikora neza. Yesu ni yamamare Yesu namenyekane we adushoboza kubona imbere adushoboza kubona ibyo dukwiye gukora ivyo ari byo. Nagomba kugira aho kadukurikirana kumbure sinzi imyaka ugezemo urungano ugeze bw'imyaka yuko ibi byose ukurumva ni vyiza n'ibintu maze kumva ni vyiza ariko utaragira iyerekwa wewe icyo ushaka kwa muzima bwawe ushaka muzima bwawe uzogishikako kugeza igihe ibyo ufite uzobigumana kugeza igihe uzogira iyerekwa icyo gushikako. Patrick abigendanye igihe kirekire cyane afise akina mutoye ku ishuri atanabona uko bizogenda n'ivyo mubuza kubishikira byari byinshi ubumuga agendana hanyuma kumboye mugabo iyerekwa arigumana gushikira uno munsi itanye kuba ukuri. Iki ni kimese ko Yesu aracakwa bitangaza ku bantu bafise bamwizigiye ku bantu basenga Imana bakamwizera icyo ufise niwe ubunini niwe umujyamo uvukamo ariko ko umufuko w'Imana ntawuzi ni munini cyane. Patrick nagomba ugice ugiye imiryango yavukiye mu abantu bafise ubumuga nabasaba abantu bafise abana bagendana ubumuga nibabazane bo kubanyegeza nibanyegura babazane ubumuga bubi ni mu mutwe nta mwana nibabazane tubatware ku ishure babatware mu bigo bya za 5 zito abigitega babatware hajya ku mutwenzi za senare hose. Abana bagendana ubumuga n'abantu nk'abandi ntiyumve yuko umengo yabaye igitabwa oya nibamuzane bamutware mu ishuri yige nawe azofasha abandi. Natwe twarabaye muri ayo masantre y'abana hari amasantre za Kiganda haji Munambya hari za Senare hari buri province yose irafise centre y'abana bagendana ubumuga. Abari mu Rutana barashobora kuja mu Gakwende centre Gakwende Imakamba hariho kwa Masera hose hagiye hari amasantre y'Ububanza hariho kwa Masera hose barashobora kuzana barya abana kugira nabo bige bazafashe imiryango yabo. Uno munsi hariho abantu batunze imiryango kandi bagendana ubumuga mugabo ugasanga urya yagendana ubumuga ni watunze famille yose
ntihabone rero ngo amubone ko urya mwana yaramugaye we amushire ku ruhande amubuza amahirwe yiwe yo kwiga namushire mu ishuri nawe azogaruka afashe bene wabo. Tubashimiye cyane gose. Umwami Yesu niyamamare, Umwami Yesu namenyekane ku buzima bwawe umufise, wowe umufise ugumana ivyizigiro kandi ugumane indoto yawe kwishikira nibizobuza kandi iko yabarangiye amasantre sahari mushobore kubashikira hama nawe gutaha mu kindi kiganiro cyacu cugwaruka. Twagushimiye Patrick. Murakoze cyane. Nitwasubira kubakena kumbure muzotwitako cyane gose kari. Murakoze.